aramuvunye mbarira neza tekano mbarire neza nagiye kuresha rumwe rw'i Frank twari twajanye je nkavuga ijambo nago rugatamwa irindi nkasubira nkavuga nago rugatamwa irindi none byarangiye amukubise iteka cagwa hasi none yavunitse we sinamanda kubwira nahereye kera nsemerera ugiye kuresha kirazira kujana n'uyundi muntu urijana uko swe baramukuta ntubona ko hata ugize ngo none neje ko nahinze ngo numugenzi ibyo ntibikora none byagenze gute neza oya mbarira neza sindemera reka ndabona yana babaye erega we ari ico utazi je urumva navuze nkamubwira ngo ndagukunda nawe nkaza numva asubira nkabona burya tugiye mu kumusezera namufashe gutya nkwere namufashe gutya nawe nzamubona araje mu gikinuma ngaho urara nuko nawe nabona urabona yaciyagira yaciyakoma induru nabona ko babaye urabyumva njya ngumu uco mukubita ingumu njya mukubita ingumu hama bica biherera heku nubona ko mbabaje nawe nzamubona aje kunkubita ingumu nkubita nkwere nawe nzamubona nkubise gutya hama bica bigenda gute mu nyuma ndamukubise gutyo nzamubona ngo umubwire yaguhise umugere gute hama nawe ntiwaca umwongera nk'ikofe nk'uku kokora nk'uku nyene wagize oya je urambabaje none naje waje kunkubita twumvikane ntusubire kumbabaza oya ndiko ndakubarira ukuntu byaje bari ari utambabaza twikonsantira nyene neza nk'uko nyene ndabibona ndashiramo ingumu ndabareka mwicane je ndabareka mwicane kandi rero je ugasubira ndavuga iki gikobwa nyene byagenze gute nababaje byagenze gute mugabo no kurwana gusa je ko ndamurumva bwira rero hama banze wumviriza je ko ndamurumva none bihera hehe mwaguma mugwana umviriza je ko mutariko murambye umviriza muguma mugucaye bakubise umukobwa bakubise umusheri wiwe je twajanye kuresha n'umuhungu uyu nyene acaramukubita uyu wundi muhungu acaramukubita uku none yamuvunye ukuguru nariko ndamwereka ukungwene yamukubise nawe nzamona nkubise ingumu ndamweretse nawe nzamona aje kumufata mu mashati none nka petit frère ashobora gukora ibintu siwe wantangu none nivyo mwaciye muva none mwabifuye mana yanje n'ikigugu bashivye umusheri umusheri wawe cyane n'umugore wawe byagenze gute oya n'umusheri ndiko ndarondera nagiye kumuresha Rafi urabona we nguri uri gihimbi uhaswe kunyica none nk'ubu nivyo nanje kubabaza je ndabibabaza gute arizanye niki je nanje kuraba akana kari hano sha akana kari hano kantabari umwana ashaka nkore igikorwa gikomeye ako kana nagiye kuramutsa nyokuru ngiye kumuramutsa nyokuru nsiga umwana mu nzu uwo mwana mu nzu ahirayo hewe ako kana sinzi kana kabigenjeje kambwiye ngo habaye iki bati umwana ahiriye mu nzu kariruka nzabona kanzaniye umwana akomeye nuko nanje ahubwo hagashimwe aho kana bambariye ngo kabanga nico gituma nanje kubaza ngo kitwa Dogo Janja ariko numvise bambwira erega muri uwo mwanya nta nako nabona gusa numvise bambwira ngo kitwa Dogo Janja nanje kubaza rero ko koba kabanga canke nyimba mukazi mu ndangira aho kaba cyana gahungu kanje wewe umwana wawe wavyaye waravyaye n'umwana wawe none ubu nawe n'umusheri wawe vyagenze gute ko numvise ngo n'umusheri canke n'umudamu wawe ngira afise beshi kirasubiriye kuvuga oya reka mumbwire ntabare munyereke uwo mwana hama ivy'iwanyu muraza kubisubiramo jewe nagiye sivyo Dogo Janja Dogo nakanyene hewe karaga nakanyenesha ndabe yo nukuri nakanyene mwana warakoze cyane karagufashije maze guhura ibiheta ngaho kenshi mwana warakoze wenda kuzi cyane erega si rya mbere duhuye gusa ujya munsi umwana yasha sinari nakuravye kumbe yari wewe reka yari jewe nyene reka je ndi camamara warakoze muryango nukuri nashaka muze muntiza akanya nze kubashimira vyukuri vy'umwana wanyu yankoreye sinopfa ndavyibagiye ngomba ndamushimire n'umuryango ubona mubona ko mwavyaye umwana w'igitangaza tugira amahoro n'agateka k'umuryango twese nukuri nkorabije no muryango inje kubashimira
kuciza umwana wo ngaha yankoreye. Hariho umwana wo muri uno muryango yankoreye akantu. Nagiye kuramutsa bibi, ngiye kumuramutsa harabisanganya inzira sha. Iyo nzu imaze gusha aho kana kaje kariruka. Karatibaza ati mbega habaye iki? Baramubwira ati umwana arahiriye mu nzu. Yari umwana yasigaranywe n'uwundi mwana amuryamitse umwana hiraye. Ukuze we yarirutse ariko muto ntiyashoboye kwiruka. Aho kana kaza kariruka karavuga ati habaye iki? Turavuga ati n'umwana hiye. Nukuri karinjiye kinjira mu muriro iyo kaciye naho twabonye ariko kaje kazanye uwo mwana. Narije gushima rero shimira no muryango mwaravyaye umwana w'igitangaza. Mwaravyaye umwana mu Burundi ntari bwabona ko ivyo bintu. Nukuri Imana ibahezagire cyane. Nago bandabere ku mwana ukunge twasanze nta nuko yababutse nta nuko yahiye nukuri n'igitangaza. N'igitangaza c'Imana. Reka ndabere ku mwana. Ni murabona umwana yarokoye. Nukuri nta kintu nakime yigeze aba. Umwana mwiza cyane. Nico bituma naje gushimira no muryango kugira ngo baze ndamuhaga kadi. Nabitwaye ku mutima. Numva biranezereye cyane. Nukuri uwo mwana ho muzomubona muze mumwubahe. Jewe twa tumaze guhura inshuro nyinshi mbona umenga nta kana tacho kamaze ariko karaye kankoreye igitangaza. Nashaka papa wiwe rero ngo agenda kazana ho kana no kuri mukabone. Kugira cyo ni mwahura muzo nukuri waravyaye waravyaye kabisa. Oya namwe mwaravyaye. Oya hewe. Turavyara ariko Imana ntibihezagira. Nyimari Imana je Urwana niko kwakuye umwana mu muriro. Uru ni shetani. Wa mujinga suye kugusanga ngaha. Wewe habaye iki mana yanje wa mugabo ugomba kunyononera urubanza akana nako nyene kaje nukuri nikaze ndagashimira ingo kazane Imbere y'ikuvuga tugomba duhangane n'uno mugabo. Yesu we yanga yiwe ni diamond. Ubu unazanya pastor. Pastor uri kwa rupeti. Uriko gwatumye ndakwangaje umbere mu bodyguard. Uyu unye. Turapima amazi no. Uwara kurusha ububasha arindi. Turapima amazi no. Ubuzima si kwanika amenyo. Katika jina la Yesu. Ndashobora kubafuta mwiza. Ubuze gwiki. Je narogejwe n'amavuta avuye mu ijuru. Mwiza rya Yesu. Ishetani nkawe ndayitsinda nkayiturira nkayita hariya. Katika jina la Yesu turapima amazi n'ubufu. Turaraba Imana usenga wewe niyo je nsenga. Turaraba ifisi nguvu. Mwizina rya Yesu. Wa mushanzi ngo benda bagore kana mutazapfa mwiragiye mu buzima.